Bigirimana Furnace nije ngiye kubana namwe muri kino kiganiro uno munsi mfise abatumirwa bahire ndi kumwe n'umuryango wanje ku buryo bwanje murabona Jenica Furnace uyu nawe arabibwira. What's your name? Noah Elliot. Okay. Uriya Miguel. Uriya Bill or William. Good. So today we're gonna start with our Sunday service with a prayer. So let's pray. Mana yo mwijuru turagushimiye kuri mana yacu, turagushimiye kuri mana igira neza, turagushimiye kuri kumwe natwe, urindiho, urashoboye, nta usa nawe, urero uragororotse. Reka tubure uboneke, reka ishimwe n'icubahiro bigaruke iwawe mu izina ryawe gira Yesu. Amen. Amen. So today we are going to talk about obedience. I don't know why, but I feel like when you obey somebody, it's like you become more likable. More likable. When you obey somebody, when you respect them, when you show them that you care about who they are, you become more respectable, you become like you give what you get the same thing. No musi rero tugira tuvuge kuri obeissance kubera ko ni sujet nabonye iri important ituma abantu bagiranira ubusabane bwiza donc you respect umuntu iyo umwubashe nawe arakuba iyo utamwubashe nawe ntakuba. Uno musi rero ngira nsabe Noah adusomere ijambo ry'Imana rivuga kuri obedience, word of God that talk on obedience, and especially are you gonna read in French or no? Just English? I'll do both. Okay. Gwaraza kudusomera mu Gifaransa no mu Congereza kugira ngo twumve ijambo ry'Imana rivuga kuri iri jambo rivuga kuba. Welcome, Noah. Okay. Ephesians 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Okay. Noah aravuze ngo bana ngo nimwubahe abavyeyi banyu mu mwami ngo kuko ari byo byiza. Kabiri ngo nimwubahe abavyeyi abamama n'abapapa banyu ngo kuko iryo ari ryo bwirizwa rya mbere ngo kandi rifise n'isezerano. Kuri gatatu haravuga ngo so that it may go well with you, ngo kugira ngo ubuzima bubabere bwiza, and that you may enjoy long life on earth, ngo kugira ngo muzobeho ubuzima bwiza ku isi kandi murambe. Amen. Donc yadusomeye mu Befeso muri Ephesiens 6 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3. Reka turabe ico version y'Igifaransa itubwira. We're gonna read in Ephésiens 6 1 jusqu'à 3. Mom? Okay. We're gonna read in Jesus' name. Yes, we're gonna read together. Okay. Enfants et parents. Jambo ry'umutwe ravuga ngo enfants et parents. Okay? 6. Enfants, obéissez à vos parents selon. Okay, let's start again. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse
afin que tu sois heureux, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, Pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Good job, Noah. Good job. Noah is learning French. That's why I make him read French and English. Actually, he was really good at school this year. He really got good grades. Noah yaronse amanota meza mu Gifaransa ariko ariga gusoma. Only A's in French. Yes, only A's in French. Yay! Good job, Noah. Good job. Yeah, Noah yaronse ama A gusa ahantu hose n'ama A. Rero tutarandiriye tugomba tuganire ku majambo y'ino munsi. Aya majambo arakomeye kubera iki? Kubera ko iri niryo sezerano ryonyene, iri niyo commandement canke ibwirizwa ryonyene rifise promesse, rifise isezerano. I was wondering why God put this commandment with promise. That's the only one. Obey your parent so that you can live lifelong on earth. No? So I wonder why. It's probably the most important, because if we don't obey, for example, if I don't obey you, are you gonna obey me? No. If I don't obey you, you're not gonna obey me. So there is no relationship. Iyo tutubahanye nta relationship iheza ngo ibeho, nta busabane buheza ngo bubeho. Kandi the only way of being with God, the only way of pleasing God is to have good relationship with Him. Niyo mpamvu ntibaza yuko iri jambo ryanditswe kubera twebwe to have good relationship. As a coach and life coach, I know how important it is to have a good relationship. Unfortunately, kenshi hari igihe tubigerageza bikanga. Ukagerageza kugira relationship n'abantu canke ubusabane n'abantu bikanga. Ariko tugerageze, ntivyoroshe, it's not easy. Ntivyoroshe ariko tugerageze. Let's try. Every single day you have to try to have that good relationship, because you will have something out of it. You know? Yeah. Uno munsi urabona nk'umwana wa 15 ans, 16 ans, 17 ans ukabona ariko arafuma, like kids 16, 17, 18, they are smoking, you know, marijuana, drugs and stuff like that. You know why? Do you know why? Because they feel disappointed. They feel angry. Something inside is not going well. They feel something's missing. Something is missing. Thank you, Noah. Ngo Noah ariko aratubwira ngo nukubera aba yumva ko hari ikintu kibuze mu mutima. But they don't know what's missing. Yes. So they just do that. Ngo iyo bumva yuko don't they feel something is missing but they don't know what is missing. So what they do? They see it and they think that's what's missing. They see it and they are thinking And they try that's it. what is missing. And Ibi bintu navuze birakomeye. They try it and then they get addicted and they can't stop. Ngo they see it. They think this is what is needed. And they try it and they get addicted to it. And can't stop. And now they can't stop it. And then that ruins them. And that's ruined their life. And then they can't have a good relationship with people. They can't have a good relationship with God. Kubera iki? Kubera ko iyo navuze ibintu bikomeye cyane. Avuze ngo
ngo abana bakiri batoya ugwaruka 16 17 18 hagira igihe ngo akumva ikintu mu mutima kirabuze muga ntazicarico rero ko atazicarico aragenda akabona ivyo abonye byose agahitana niba ari inzoga niba ari urugombo niba ari tabi niba ari drogue niba ari iki agahitana ahejeje agaca yeseya ahejeje kweseya agaca bigaca bimunanira ukuntu abiheba bimaze kumunanira ubuzima bwiwe buba bwamaze kwangirika deja à ce point bumaze kwangirika ntasubira kugiranira imigenderanire myiza n'abantu ntasubira kuba respecta ntasubira kugiranira imigenderanire myiza n'Imana kubera iki kubera ko ubuzima bwiwe bwarangiritse This is really, really powerful. Thank you, Noah. I didn't know I have a preacher in my house. Right? Noah, wow, that's very powerful. No, I can do this. That's why I love this Sunday service, because you never know what will come out, nta ntumenya ibi biganiro byaguca ndabikunda kubera iki kubera ko umwe yera arakora mubaje gukoresha no watubwiye ikintu gikomeye cyane rero twige kubaha abavyeyi bacu. Kids, let's respect, let's obey our parents so that we can live longer. What's the meaning of that commandment? Why do they say that? Because God says to listen to your parents and you will live a long life. What that means is that the parents are responsible for making sure that the children are put in the proper direction. If the children listen, they won't go to the bad end where addiction or gangs or criminality or any of those things. So God is basically saying that if you obey your parents and you have good parents, they will direct you through life so that you will live a long and prosperous life. If you don't listen to your parents and you take the bad routes in life, then you won't live a long life. Avuze ngo igituma ngo iri jambo ryanditswe ngo nukubera yuko Imana yarizi yuko abana nibamara kubaha abavyeyi babo, abana nibamara kugendera mu nzira abavyeyi babo babaciriye, bazoshobora kumenya ibikwiriye n'ibikenewe kugira ngo batagenda muri izo ngeso mbi, muri ayo madrogue, muri uko kwicana, kuko after drug people kill each other because you don't have your right mind, right? And then ubuzima bwawe bukaba burapfuye. Rero ariko aratubwira ngo iyo twubasha abavyeyi bacu tukagendera mu nzira badushize imbere, tukabubaha, tugakora ivyo batubwiye, ati ntidukevye ngo tuce ku ruhande, ati tuzoguma dufise ubuzima bwiza, kubera ko nidukevya tuzoja muri izo nzoga, tuje muri ivyo biyayura mutwe, tuje mu biki, uca usanga ubuzima burabaye futu. I like that comment. Thank you. So yeah, it's very, very deep. Kuko Imana iradukunda. God is love. God really, really loves us. He doesn't want our legacy to be lost. Kuko our kids are our legacy. Bana bacu niryo tunga ryacu. Especially when we love God, especially when we are Christian and we listen to Him, He wants us to have legacy. Kandi He knows, God knows. Iyo abana bacu bari destroyed, when our kids are destroyed, when our kids are in drugs and this bad stuff, we're destroyed too, because they are connected to us. So that's why He said, kids, I'm gonna give you a little candy. I'm gonna give you some, something so that you do it. Right? So that you do it. Because God is love. Mana iradukunda. Idukundira abana. Shaka ko abana bacu babaho neza. Babaho ubuzima bwiza. Because He says, afin que tu sois heureux. So that you become happy. Not just live long, but you become happy. Que tu sois heureux
et que. So it's two things. So that you can be happy and you can live long life on earth. Thank you, Noah. Thank you. So please, people, I want you to please share with me. Share with me, what do you do when things don't go well with your children? Iyo abana banyu bateko barabumviriza, iyo abana banyu bariko baca mu nzira iyi canke iriya, iyo mubavugisha ntibabishure bakabishura nabi canke bakabakomera kw'induru canke ntibatahe canke, what do you do? I want to know. Like, parents who are listening to me, please share with me, what do you do? I want to know your tips, I want to know your tricks, I want to know what you do beyond praying for them, of course. Shaka kumenya ivyo mukora, kuko iyo umwe asangije abandi ivyo akora bituma n'abandi nabo bigiraho akavuga nakana namwumvise avuga ibi nanje hari ico nokora kugira ngo abana banje bakure banezerewe. Be happy, because often we think being happy is not our portion. As Christians, that we have to suffer, we have to yell, we have to be unhappy, we have to run after our kids and struggle and whatever. No, God wants our kids to be happy, right? Donc nivyo rero nanifuza ko please muri comment mu sharing ivyo mukora iki. How can we make sure our kids live long? How can we do that? Go ahead. Talk to them and tell them what will happen if they don't listen. Okay. And try to get them to listen to you. Yes, aravuze ngo icokogwa we kuri Noah yumva ngo icokogwa ari uko wovugana n'abana bawe ukabasigurira nibakora iki hazobi, donc ama consequence, right? So you have to explain the like what will happen if consequences if they don't listen to you, right? Yes. Wani Noah duhaye umutwe. Thank you, Noah. Noah duhaye umutwe aratubwiye ngo nimuganire n'abana banyu. Mom. How does it make you feel when you talk to us, Noah? How does it make you feel? To talk to you? Yeah, like when we talk about stuff, like important stuff, like, you know, advices and stuff like that. How do you feel? I feel that it's helpful. It's helpful, right? Yes. So, kandi namwe mwabana mwe ntimutinye kubaza abavyeyi. Don't be shy to ask, you know, to reach out for guidance, for advices, because you can't know everything. If you don't ask, you're gonna miss out. If you don't ask, you're gonna miss out. Yes. Ati ngo utabajije ngo ntushaka kumenya. Utabajije ntuzomenya. For example, Miguel. Mom. Miguel. Okay, we're gonna. One second. Okay, you can go. For example, ndabahakarira kuri Miguel. Miguel is only 13 years old, right? He's only 13 years old. But when you look at him, he's a giant man. Right? So it's so easy to think he knows everything. It's so easy to think, I can do this. I can handle it by myself. But there is a lot. Our kids are going through a lot of stuff, you know. They can't possibly know everything. Abana bacu baca muri vyinshi, bumva vyinshi, biga vyinshi. Like they see a lot. So it's very important for us as parents to be close to them, tubabe hafi abana bacu, tuba supporting, tubakunde. Even if they look big and giant, they still need us, right, Miguel? Do you still need your mom advice? Yeah, your dad too? Yeah. Sure. See? Urumva baradukeneye, they need us. Let's
start those conversations, as Noah just said, you know. Let's share the reason, like why there is so much frustrations and so much, you know, anger issues and stuff like that. Why? Stress. Because of stress, right? So where the stress comes from? Ariko tugira ngo hari stress, ngo abana ngo baraba stressé. Bad news. Ndamubajije nti ni kubera ko abana baba stress. Miguel, help him. Why kids are stressed? Unpositive things. Ngo hari igihe ngo haba hari ibintu ngo bitari positive. Or bad news or ngo hari igihe ngo haba hari ibintu ngo bitari ngo bitabanezereza, ngo nisho gituma ngo bana ngo batubaha abavyeyi. But that's not the reason, Noah. Not to obey your parents. You know, that's not good reason. We have to try. We have to think about this, okay? If you don't obey me, you won't live longer. You won't be happy. Remember what we started saying? If we don't obey our parents, we will die. We will die young. Yeah. So God is putting this word there for us so that we get, you know, encouraged to do that. Rero ntibaza yuko kuri sujet yo kubaha abavyeyi, kuganira, vyo kugwa kugira ngo abana babeho neza kandi babeho banezerewe kandi barambe, kuko uno munsi twababwiye ko abana benshi bariko baja mu bintu vyinshi bibi, biyayura mutwe, biki, usambanyi, ibintu vyinshi. Actually, I was very sad. The other day I was reading on news that 50% of children in prisons are from divorcee houses, like single parent houses, like home, right? I was very sad. I was like, wow. But also I can understand, birumvikana ko abana benshi bava mu nzu canke mu miryango y'abantu bavanye y'abadivorce bisanga muri prison. 50%, that's a lot. Bisanga mu gasho, that's a lot. Hari ico kugwa rero please mukore subscribe, mukore like, mukore share na comment kugira ngo n'abandi bazi twubake ino community yacu, dufashe abana bacu natwe twifashe. Turabakunda. Shalom, shalom.